Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 19 z'ukwa gatanu. Mu Burundi, mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abajyanama b'amakomine, abadepite n'abasenateri birimbanyije, abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi bari kuvuga ko babangamirwa mu duce tumwe na tumwe mu myiyamamazo yabo. Ibi biranemezwa na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwe. Aha twovuga nk'akagwi kahungabanije abo mu mugambwe SNL, hagakomereka abantu 5 ikizina ku mpanda muri komine ntara ya Bubanza. U Rwanda n'u Burundi birarebana ingwe muri iki gihe mu rwego rwa politiki, ariko se bamwe mu baturage b'ibyo bihugu bituranyi bakoresha umuco mu kwamamaza ubusabane n'ubwiyunge nk'abahuriye Paris mu mpera z'icyumweru. Uravye nk'ubu imipaka y'ubugaye ngaho ukazubona abantu barahuye, barasangiye akaranga, baririmba indirimbo mu kirimi gisa nk'uko ni kimwe, bagahuza imirisho, bagahuza imigiro, usanga ari igicapo cerekana ko ubumwe bushoboka. Aho mu Rwanda kandi Abanyarwanda bagera ku 1,100 bamaze gutahuka bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba za M23 ubategekeye gusubira iwabo. Hari n'ibivugwa mu mikino. Ibyo byose n'ibindi turabirambura mu kanya nyuma y'uko Ferenga Kwaya bageza w'incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Ibiro by'umukuru wa Amerika White House byemeje yuko Perezida Donald Trump wa Amerika na Vladimir Putin w'Uburusiya bari kugirana ibiganiro kuri telefoni. Byitezwe yuko ibyo biganiro biri bwibande ku ntambara ibera muri Ukraine no kureba niba haboneka amasezerano yo guhagarika imirwano. Kare Perezida Trump yari yavuze yuko yizeye yuko ibi biganiro biza kuba ingirakamaro, kandi nyuma yabyo ko yiteze kuza kuvugana n'umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mu mpera z'iki cyumweru gishize, Uburusiya bwongereye ibitero bya misile muri Ukraine, nubwo ibyo bihugu byombi byari bigize bwa mbere ibiganiro bitaziguye kwa gatanu ushize Istanbul muri Turukiya. Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bageze ku mwumvikano wo kuroba amafi, ubucuruzi hamwe n'ingendo. Banemeranyije yuko bagiye gukomeza ibiganiro ku bindi bibazo by'ubukungu byagaragaye nyuma y'aho Ubwongereza buviriye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ikindi bumvikanyeho ni amasezerano ajyanye n'iby'umutekano n'igisirikare. Aya masezerano azigezweho mu nama ibaye bwa mbere kuva aho Ubwongereza buviriye muri uwo muryango. Ni inkuru ya Rob Watson mugezwaho na Florentine Kwizera. Ubwongereza n'ubumwe bwa Buraya byombi byemeza yuko uwo mwumvikano bageze ko ari ingirakamaro cyane ku banyagihugu babo, kandi ko bizokorohereza abafata ingendo ndetse bigatuma n'ibidandazwa bitazimba. Hejuru ya byose muri uwo mwumvikano harimo ko Ubwongereza buzokomeza kureka amato y'abarovyi bo mu bumwe bwa Buraya agashika mu mazi yabwo, kandi bukemera kwiyambura ububasha bwo gushinga amabwiriza bigenga kugira ngo nabwo bubone guhabwa ubushobozi bwo kugurisha ibidandazwa byabwo, cyane cyane ibifungurwa mu bumwe bwa Buraya. Iyi ni intambwe ikomeye mu migenderanire y'Ubwongereza n'ubumwe bwa Buraya, ariko ntiyuzuye. Si ugusubiramo kuganira kuri wa mugambi wo kuvana n'ubumwe bwa Buraya canke Brexit, ariko bitanguye gutuma harabibaza cyane cyane abashigikiye Brexit ko Ubwongereza bwabahenze kandi bwahebeye ubumwe bwa Buraya. Hari n'abandi banegura leta yuko ititinyutse bikwiye muri uko gusubira kuganira nabo mu bumwe bwa Buraya ufise icicaro i Buruseli.
umushikiranganji wa mbere wa Israheli Benjamin Netanyahu yavuze yuko Israheli izigarurira akarere kose ka Gaza kugira ngo ishobore gukumira umutwe wa Hamasi ngo udasahura imfashanyo. Ibi Netanyahu abivuze nyuma yaho Israheli ivugiye yuko izemerera ingano nkeya y'inkunga y'ibiribwa kwinjira i Gaza. Icyo cyemezo Israheli yagifashe kubera igitutu gikomeye yokejwe na Amerika, kuko abari Gaza bari bamaze kugarizwa n'inzara bitewe n'uko Israheli yari yarafunze inzira. Abategetsi baravuga yuko uyu munsi bemereye imfashanyo irimo ibiribwa by'abana, akaba ariyo mfashanyo ya mbere igeze i Gaza kuva mu kwezi kwa gatatu gushize. Igisirikare cya Israheli kandi cyaburiye abaturiye mu mujyi wa Khan Yunis no mu duce tubiri bahana imbibi yuko bagomba kuhava kuko hagiye kugabwa ibitero. Mukomeje kumva insamirizi ya BBC Gahuzamiryango. Umuyobozi w'intara ya Borno iri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria aravuga yuko abantu bagera ku 20,000 bahunze umujyi wa Marte kubera ibitero by'impirimbanyi zigendera ku matwara ya Kisilamu byakajije umurego. Mu myaka inishize igisirikare cya Nigeria cyari cyashoboye kugarurayo umutekano, bituma abari bavuyeyo bava mu twabo basubirayo. Ni inkuru ya Will Ross mugezwaho na Jacques Niyitegeka. Umukuru wa leta ya Borno Babagana Zulum yaje aherekejwe n'umurongo w'imodoka zirinzwe cyane n'imbunda igihe yasuraga akarere ka Marte hafi y'ikiyaga cya Chad. Muri kano gace kitaruye umujyi umwe gusa waho niwo ukiri mu maboko y'igisirikare cya Nigeria. Yasabye leta iyoboye igihugu cyose n'igisirikare gufata ingamba nshya zigamije guhashya abarwanyi bigometse ku butegetsi. Kuva ibitero bya Boko Haram byatangira hashize imyaka irenga 15, abantu barenga miliyoni 2 bavuye mu byabo muri leta ya Borno. Igihe ingabo za leta zabaga zihagaze neza ku rugamba, abantu bashoboraga kuba mu nkambi maze bagasubira mu mago yabo. None ubu umutekano wongeye kumera nabi cyane. Urukiko mpuzamahanga rw'Irahe mu Buholandi rwemeje yuko igihugu cya Guinea Equatoriale cyatsindiye urubanza cyaburanagamo na Gabon ku birwa 3 bitoya ibyo bihugu byapfaga. Ibyo birwa ntabwo bituwemo n'abantu ariko birimo ibitoro na gaze. Ayo matate yatangiye mu mwaka w'1900 igihe Ubufaransa na Espagne ibihugu byabikoronije byashyiragaho imipaka. Gabon yavugaga yuko hari amasezerano baje kugirana ayiha uburenganzira kuri ibyo birwa, ariko urukiko rwabitesheje agaciro. Rwanzuye yuko ibyo birwa byari bifitwe na Espagne maze biza guhabwa Guinea Equatoriale igihe yabonaga ubwigenge mu 1968. Ndangirize muri Tanzania ho umukuru w'icyo gihugu Samia Suluhu Hassan yareze imirimbanyi zo mu mahanga kwivanga mu bibazo byo mu gihugu cye no gushaka guhungabanya umutekano. Ibi abivuze nyuma yaho ababuranira abantu hamwe n'impirimbanyi nyinshi bo muri Kenya bangiwe kwinjira muri Tanzania gukurikirana urubanza rw'umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania. Tundu Lissu araregwa guhamagarira abaturage kwigomeka ku matora ateganyijwe mu kwezi kwa 10 gutaha. Ishyaka rye rya Chadema rikaba risaba yuko haba amahinduka mu buryo amatora ari gutegurwa, ngo kubera yuko baha amahirwe menshi ishyaka riri ku butegetsi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania babona yuko urwo rubanza rufite imvo ya politike, dore yuko Perezida Suluhu ashaka kwiyamamariza ikiringo cya 2 perezida. Urakoze Ferenga kwa yakora ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambo duhera mu burasirazuba bwo hagati aho Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko icyemezo cye cyo kwemera ko icyemezo cye yasobanuye nk'icyo kwemera ko ibiryo bike byo bijya i Gaza ku nshuro ya mbere mu byumweru 11 cyakurikiye igitutu cy'ibihugu bisanzwe bishyigikiye ifungwa ry'inzira zinyuzwamo imfashanyo y'ibiryo ryari ryatumye impuguke mpuzamahanga mu mirire zitanga impuruza ku cyorezo cy'inzara cyugarije. Ibitaro byavuze ko abantu bagera kuri 20 bishwe uyu munsi mu gihe Israel ikomeje ibikorwa bikomeye bya gisirikare i Gaza. Inkuru ya Yolande Neri muragizwaho na Florentine Kwizera. Benjamin Netanyahu yavuze yuko abategetsi ba mbere bakomeye bo ku isi bari bashikirije impungenge ku masanamu y'inzara y'ikivunga ava muri Gaza.
atasana ashizeho yuko hari abari mu kaga, yavuze yuko imfashanyo izokwemererwa kwinjira ku mvo z'imigenderanire no kugira ngo ibintu bishobore gukorwa. Ibiro by'umushikiranganje wa mbere vyavuze yuko gutanga ivyo kujya muri Gaza bigiye gusubira nubwo hari bamwe mu bagize leta babigwanya bikomeye. Israel yazibiye ikintu icari co cose cinjira muri Gaza harimo n'ivyo kujya, ibitoro n'imiti. Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu ivuga yuko ari ukuremera Hamas kugira ngo itange abagisigaye mu bo yafashe ingwate. Igisirikare ca Israel kivuga yuko uyu munsi uheze cateye ibibanza 160 muri Gaza. Mu kiringo c'indwi Israel yakajije ibitero vyayo muri Gaza. Ubushikiranganje bwa Hamas bujejwe amagara y'abantu bukavuga yuko hamaze kwicwa abagera ku 400. Tujye mu Burundi aho mu gihe hashize hafi cyumweru hatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abajyanama b'amakomine, ay'abadepite n'abasenateri. Abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi baravuga ko bari kubangamirwa mu duce tumwe na tumwe mu myamamazo yabo. Ibi biranemezwa na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwe. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, Martin Teretse yavuze ko bamwe mu bakoze ibikorwa by'ihohoterwa bafashwe, abandi bakaba bagishakishwa kugira ngo babiryozwe. Yabitangaje nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru gishize ishyaka rya CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryari ryasohoye itangazo rivuga ko abarwanashyaka baryo bahohotewe. Inkuru ya Gildas Ihundi Mpundu. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere, umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Teretse yavuze ko muri rusangi imyamamazo iri kigenda neza. Ibi abifata nk'intambwe ikomeye muri demokarasi. Yamara aremera ko hari n'ibitagenze neza. Tuboneyeho akaryo rero ko kunegura twivuye inyuma utwagiye turacamwo tutameze neza. Aha twovuga nk'akagwi kahungabanije abo mu mugambwe SNL hagakomereka abantu 5 ikizina ku mpanda muri komine ntara ya Bubanza. Abashwaniye ibibanza byo kwiyamamarizamo muri komine Isare muri Bujumbura na Gihanga ibubanza. Abatabuye amakarata y'itora ibukirasazi muri Gitega. Kuri ibyo byashikiye abanwanyi b'umugambwe SNL. Bamwe mu bakubaguwe baramaze kutwereka amazina y'ababakubaguye. Ababakubaguye nabo bamwe baramaze gufatwa, abatarafatwa nabo turiko turabarondera kugira bashigwe imbere y'intare. Mu mpera zindi uheze umugambwe SNL utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wari wasohoye itangazo wiyamiriza ico wise iburabuzwa, uvuga ko ririko rikorerwa abanywanyi bawo mu ntara zitandukanye. CNL ivuga ko ibakwa imyambaro iranga umugambwe, bagasinzikarizwa ubuzima, bakalimentanirizwa no gupfungwa bagapfungwa. Ibi bihurirana n'ivyagiye bishikirizwa namwe mu mashirahamwe yigenga, aho yagiye yiyamiriza amareresi amaze imisi aca ku mbuga zitandukanye yerekana abantu bambaye umwambaro w'umugambwe uri ku butegetsi bariko batera ubwoba abo batavuga rumwe. Ariko umushikiranganje Martin Teretse avuga ko ivyo bigoye kwemeza mu gihe atavyemezo bitanzwe. Bega mwaratohoje neza musanganitwa kumo n'ubuhinga bwa none busigaye bukaze gose, mbona umuntu bashaka kumwitira ivyo atavuze n'ivyo atakoze. Namabona n'abakuru b'ibihugu babashira kwa amafoto bakavugisha n'ibintu kandi batavuze. Ico nibaza ko umubonye iyo reresi ufise uburyo mucoce muja kuri tele mubaze neza aho vyabereye. Ivyo nama ndabibona nuzera technology iri kwiratera imbere gose. Nibaza ko mutambiye ati vyabereye ku mutumbu uyu n'uyu agashimbiraka muri evenemini byava bingora kwishura. Hariho n'abantu bashobora kwitirira abandi ugasanga bise ngo nimbonera kure bakabikora nyene bitwaje utwo tuntu nyene. Amatora Burundi bwimirije bamwe babona ko agomba gusa nayo mu ntwaro y'umugambwe umwe kubera agatorwasa umwe mu bakandida bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi atemerewe kwitoza. Umushikiranganje Niteretse yishura ko ivyarwasa vyobarizwa mu mugambwe CNL. Twebwe ku ruhande rw'iwacu nk'ubushikiranganje nta muntu umwe twakuye muri kurse, kuko abaja kwitoza batangwa n'imigambwe barimwo. Umugambwe utagushimye ngo gushire ku rutonde, twebwe ntubwire umugambwe ngo vugana ko mushitse ku rutonde. Uwo muvuga nawe turazi ko ari mu mugambwe CNL, kugeza ubu nivyo tuzi. Batamushize ku rutonde rero barafise igituma. Ivyo navyo ntimwe bibazo gushikiranganje ko ntaco bubiziko. Nta demande d'explication d'imigambwe ngo kubera ikinaka mutamushizemo. Nawe rero kandi mbona yitekerereje nta kibazo, ariko wewe ntavyo ndumva ariko yanavuga ahubwo nawe babimuvugira ngira baramubeshera.
umushikiranganje w'intwaro yo hagati asaba abiyamamaza kuja baritura inzego zibijejwe igihe cose boba bafise akababakiye bakirinda kuja baraja ku mbuga ngurukana bumenyi. Gildas Ihundimpundu ibujumbura. urakoze Gildas, iyo nkuru yabitugejeje ku isaa moya buri minota 16 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 11:44 i London muri za BBC. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye, reka dufata akaruko gato cyane. Ndi Prudence Ngyumva, ini BBC Gahuza Imiryango no kuri bbcgahuza.com. Mu Rwanda abanyarwanda barenga igihumbi bamaze gutahuka bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho umutwe w'inyeshyamba za M23 utegekeye ko basubira iwabo. Uyu munsi mu gitondo hambutse abakabakaba 800 biyongera kuri 360 batashye mu mpera z'icyumweru gishize. Umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23 Oscar Barinda wabaherekeje kugera mu Rwanda yavuze ko iki ari icyemezo cyafashwe na M23 cyo gucyura abanyamahanga bose. Abaje rero barakirirwa mu nkambi z'agateganyo aho banatangira imyirondoro yabo. Inkuru mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Muraho neza? Kinyarwanda muracyakibuka? N'abana bato? Harimo abanyarubavu. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yakira igice cya mbere cy'abanyarwanda bari impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barimo abari bahamaze imyaka 31 ariko harimo n'abavukiyeyo bumvaga u Rwanda mu magambo gusa batararubona. Abambutse uyu munsi mu masaha y'igitondo barakabakaba 800, benshi muri bo n'abana, abagabo bakuze barabarirwa ku mitwe y'intoki. Abambutse kuri wa mbere bambukanye n'umuvugizi wungirije w'umutwe wa AFC M23 Oscar Barinda wavuze ko aje kubashyikiriza ubutegetsi bw'igihugu cyabo. Ibi kandi bishimangirwa n'aba bataha bavuga ko bazinze ibyabo nyuma yaho abategetsi bababwiye ko bagomba gusubira iwabo. Uyu ni Donata Nyirabukara ukomoka mu karere ka Rubavu, akabaje aturuka hitwa Karenga. Abaye umutekano mukeya umaze kuba mukeya biba ngombwa ko twaba turi isake. Ngo niho twabonye leta aho twari turimo ari ya M23 biba ngombwa ko yadutumiriza hasi Saheli ikaza kuducura iwacu mu Rwanda. Ubuzima bwari bumeze gute mama hari habu? Bwari bumeze nabi, hejuru y'umutekano muke. Abataha barimo n'abavuga ko bafite imiryango mu Rwanda izabafasha gukomeza ubuzima, gusa hari n'abandi bambwiye ko bagiye gutangirira ku busa kuko nta kintu batunze mu Rwanda. Uyu ni Olive Masengesho nawe ukomoka mu karere ka Rubavu. Umutware wanjye njyewe intambara yarapfuye arangije imyaka 4 ariko nta bushobozi mfite. Data bukwe nawe yavukiye no mu Rwanda ariko yarahari yageze muri Kongo arasaza. Ubwo icyo nabutura ku mutima nuko mwadusayidira mukadufasha kuko tuje ndabwo nta kindi tugira. Nyuma yo kwakirwa aha ku mupaka wa Rubavu, abatahutse barakomereza mu nkambi z'agateganyo za Kijote hatari kure cyane y'uyu mupaka, naho abandi berekeze mu nkambi ya Nyarushishi iri hafi y'umupaka wa Rusizi. Aha muri izi nkambi bafashwe iki? Emmanuel Kayiranga ni umuyobozi w'inkambi ya Kijote. Kubanika imyirondoro yabo kugira ngo tumenye aho bataha, tumenye niba bahazi, hanyuma ikindi rero ubwo baba bari guhabwa serivisi zitandukanye cyane cyane iz'ubuzima kugira ngo harebwe uburwayi baba bafite ndetse n'abarwayi bakavuzwa, hanyuma bagahabwa n'ibibafasha. Hano ibyo twabitanze ku munsi w'ejo bijyanye n'isuku, ubundi twafasha no kubona ibibatunga. Ubundi ahangaha ubwo igihe bamara biterwa n'igihe kubona ibyangombwa byarangiriye, ariko ubundi ntabwo bijya birenga nibura ibyumweru 2. Mu gihe hamaze gutaha abasaga gato 1000 mu byiciro 2, haracyari abandi bagera ku 2000 bari mu nkambi iri mu nkengero y'umujyi wa Goma icunzwe n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu kiri mu byohereje abakozi mu nkambi, buri wese wujuje imyaka 16 akaba azahava atahanye indangamuntu. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Imiryango ku mupaka wa Rubavu. Tuve ku mupaka wa Rubavu tujye mu Bufaransa. Mu gihe u Rwanda n'u Burundi birebana y'ingwe muri iki gihe mu birometero bikabakaba 10,000 hanze y'imbibi zabyo, hari abagerageza gukoresha inzira z'umuco n'imyidagaduro mu kunganisha abaturage b'ibihugu bituranye. Niko byagenze mu mpera z'icyumweru Paris mu Bufaransa mu gitaramo cyahuriwemo n'intore z'u Rwanda n'abakaraza b'ingoma z'u Burundi bazwi ku izina ry'abatimbo. Iki gitaramo cyateguwe n'umuhanzi Gaël Faye ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa n'u Rwanda, byabereye ku nzu ndangamuco ya Louvre, Musée de Louvre.
mu bakitabiriye rero bava mu bihugu bitandukanye ngo intego yari ukubereka ko imico n'akaranga bishobora kuba ikiraro cy'ubusabane ndetse no koroherana. Inkuru ya Alain Majesté Barenga wariyo. Uwo mudiho usamirana ni Paris mu Bufaransa, imbere y'inzu ndangakaranga ya Louvre, imwe mu bibanza birumbirwa n'ingenzi nyinshi ku isi kuko buri mwaka miliyoni 9 z'abantu zihatemberera. Byari nk'imboneka rimwe kuko n'ubwa mbere binabaye aho muri show y'ingoma y'u Burundi abanywana n'intore zo mu Rwanda bagatambira hamwe mu mudiho umwe. Iryo sabukuru rikaba ryari ryateguwe n'umwanditsi akongera n'abantu n'umuririmbyi Gaël Faye, akaba yari yatunganye iryo sabukuru mu kwerekana itunga rifiswe n'akarere k'ibiyaga binini aho umuco ari igikoresho conywanisha Abarundi n'Abanyarwanda nk'uko yabitubwiye. Le Burundi et le Rwanda étant les U Rwanda n'Uburundi ni isoko rya Nile. Nile iragenda gushika mu mapiramide muri Egypte. Nico gituma turi ngahi Paris mu kibanza citiriwe amapiramide twerekana ko intore canke ingoma vy'iwacu ari metso nigo rutiga umugongo rw'imico yacu mu karere byerekana ibiboneka n'ibitaboneka. La terre et l'invisible. Mu bitavye iryo sabukuru harimo Joshua, umurundi w'umutimbo, akaba n'umunyabyese yari yaje avi Bujumbura kubwengo irya sabukuru nakanya ko kwerekana ko Abarundi n'Abanyarwanda ari bamwe. Uravye ho imipaka y'ubugaye ngaho kazubona abantu barahuye barasangiye akaranga baririmbira indirimbo mu kirimi gisa nk'uko ni kimwe bagahuza imirisho bagahuza imigiro usanga ari gicapo cerekana ko ubumwe bushoboka mu mazinjiye zinjira n'abatambi intore n'abandi batamba b'abadamu mu Kinyarwanda usanga imidiho y'ikirundi n'imidiho y'ikinyarwanda aho bihuriye. Ibyo bihurije ko na Jean Claude Kaze, umunyarwanda w'umwiyeretsi w'intore, avuga ko umuco ushobora kunga abashamiranye. Iki ni igikorwa gikomeye cyane kuko ni gake cyane ko abantu bafata umuco bawuhuze uze guhurira hamwe bibe nka identity imwe. Uyu munsi rero wabaye wo kuduhuza Abarundi Abanyarwanda imbere y'Abafaransa ahantu nanone hafite igisobanuro gikomeye cyane ku Bufaransa aha Musée du Louvre. Mu bitabye iyo sabukuru harimo n'Abarundi n'Abanyarwanda byabanse mu nda kubera umunezero, bamwe basuka amarira abandi barahoberana mu kugaragaza akanyamuneza. Harimwo Ardier Sirangabiye, umurundi kazi w'imyaka irenga gato 20 abi Paris mu Bufaransa. Abanyari ibintu byiza cyane biraryoshe kubona Uburundi n'u Rwanda duhurira ahantu hamwe mu gihugu atari iwacu twerekana imico n'akaranga cy'Uburundi tuzereka abanyamahanga. Byari biryoshye cyane. Ntabira niteze dusangiye byose ufinalma nta kintu gitandukanye hari n'igihari. Yaba ingoma zo mu Burundi canke intore zo mu Rwanda byompi biri ku rutonde rw'itunga kama ikwiye gukingirwa ku isi. Urutonde rukogwa n'igisata cishiramwe mpuzamakungu onirije ry'imico n'akaranga UNESCO muri bw'ifaransa Patrimoine immatériel de l'UNESCO, aho ingoma z'u Burundi zanditswe kuri urwo rutonde kwa 27 ukwezi kwa 11 2014, naho intore zo mu Rwanda zikaba zahambije ingoma zo mu Burundi kuri urwo rutonde inyuma y'imyaka 10 mu mwaka wa 2024. Ipari mu Bufaransa, Alain Majesté Barenga. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye cyangwa ntabwo nshaka nisubirireyo. Kuko ushaka ndagushaka kurabona ko ntunguye ukaza mu rugo utanteguje. Banza usoze ibyo urabo bimbaza yambishe rimwa. Ni karibu rero. Urakoze ariko kirireka nkubaza akabazo kamwe k'amatsiko. Kandi ari ngiye wari ugiye kubaza impamvu uje utanteguje. Nta kibazo rwose urabimbaza ariko reka nanjye mbanze nkubaza akabazo kamwe. Kerekeranye n'ikereya. Ni 12:45 kuri BBC. Sango nejo hano kuri BBC gahuza miryango rero kuwa kabiri ejo reka noneho tugiye mu mikino na Yves Bucyana. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda mu mukino wa basketball, irushanwa rya BAL rihuza amakipe akaze muri Afrika
i Kigali hari kubera imikino y'itsinda rizwi nka Nile Conference ririmo amakipe ane. Imikino yatangiye kwa gatandatu. Ikipe ya Al Ahly Tripoli yatsinze umukino wa mbere wayihuje na MBB yo muri Afrika y'Epfo. Al Ahly itsinda ku manota 87 kuri 77. Umukino wakurikiyeho APR Basketball Club nayo yatsinze Nairobi City Thunder yo muri Kenya ku manota 92 kuri 63. Ejo ku cyumweru Al Ahly yanyagiye Nairobi City Thunder ku manota 115 kuri 87. Umukino wabaye mu ijoro hagati ya APR Basketball na MBB ya Afrika y'Epfo warangiye APR itsinze ku manota 103 kuri 81. Uyu munsi n'akaruhuko, imikino ikazakomeza ku munsi w'ejo. Nairobi City Thunder ihura na MBB yo muri Afrika y'Epfo, naho APR Basketball Club imanuka mu kibuga na Al Ahly Tripoli, zombi ziri ku mwanya wa mbere. Mu Rwanda kandi mu mpira w'amaguru shampiyona igana ku musozo, ikivugwa cyane n'umukino wahuje Bugesera yakira Rayon Sport kwa gatandatu. Umukino wahagaze ku minota 56. Icyo gihe Bugesera yari iyoboye n'ibitego 2-0. Bivugwa ko abafana batishimiye imisifurire y'uwo mukino bagatera imvururu ku kibuga, bituma umusifuzi afata icyemezo cyo kuhagarika. Mu kibuga abakinnyi ba Rayon Sport nabo bagaragaje ko batishimiye penalty, bavuga ko bimwe mbere gato yuko umusifuzi atanga penalty yabyaye igitego cya Bugesera cya kabiri. Muri icyo gihe APR FC yo yari yatsinze Gorilla 1-0 cya penalty, bivuze ko APR FC yahise ijya ku mwanya wa mbere n'amanota 61, mu gihe hagitegerejwe icyemezo cya Ferwafa kuri uwo mukino wa Rayon Sport na Bugesera. Hashize igihe mu Rwanda havugwa ruswa mu mupira w'amaguru, ndetse benshi binubira imisifurire bavuga ko ibogamye. Mu Burundi ikipe ya Musongati ejo ku cyumweru yabonye itike yo gukina umukino wa nyuma w'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu. Musongati yasezereye Vitalo yitsinze 1-0, Gisanga 2-1 yari yayitsinze mu mukino ubanza. Ku mukino wa nyuma Musongati izahura na Flambeau du Centre yaraye itsinzwe na Bumamuru 2-1, ariko mu mukino ubanza Flambeau yari yatsinze 2-0. Tujye mu Bwongereza, President Manchester City yakubiswe na Crystal Palace ku mukino wa nyuma w'igikombe cya FA kwa gatandatu. Naho muri shampiyona ya English Premier League amakipe 5 yose ararwanira imyanya 3 isigaye yo kuzakina Champions League umwaka utaha. President: Newcastle United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City na Nottingham Forest zitandukanyijwe n'inota rimwe. Bisobanuye ko umukino wa nyuma w'izi kipe uzaba ari ishiraniro ku gipimo kirenze imyaka yabanje. Manchester City yatwaye ibikombe 4 byikurikiranyije bya Premier League, izasoza uyu mwaka imbokoboko, ndetse no mu byago byo kubura tike yo gukina irushanwa rya Champions League yatwaye ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2023. Ariko bitandukanye namwe mu yandi makipe bihanganiye imyanya 3, urwandiko rw'ikipe y'umutoza Pep Guardiola ruri mu maboko yayo, kuko isigaranye imikino 2 uhereye ku ejo izaba yakira Bournemouth, mu gihe izindi zisigaranye umwe gusa. Manchester City ikeneye amanota 4 muri 6 izakinira mbere yuko shampiyona irangira. Newcastle yarayitsinzwe na Arsenal 1-0 ku muzinga w'ishoti ya Declan Rice, nayo iracyafite amahirwe yo gukina Champions League, ariko irasabwa gutsinda Everton ku mukino wa nyuma ku cyumweru. Chelsea yateye intambwe ikomeye yo kugera kuri iyi ntego, ibona amanota 3 kuri Manchester United, kimwe na Aston Villa yatsinze Tottenham Hotspur. Cyakora rero ibintu bikomeye kurushaho kuri Chelsea, kuko umukino wayo wa nyuma iwufitanye na Nottingham Forest bihanganiye uyu mwanya. Hagati aho Brentford yatunguriwe iwayo itsindwa na Fulham 3-2, naho Everton isezera kuri Stade Goodison Park ku ntsinzi ya 2 bwa Southampton yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Mu irushanwa rya FA Cup, Crystal Palace yakoze amateka yegukana igikombe cya mbere kuva yashingwa mu mwaka w'1861. Yabigezeho itunguye Manchester City ku kibuga cya Wembley, iyitsinda 1-0 cya Eberechi Eze. Iki gikombe kandi nticyatumye Palace ijya mu ruhando rw'andi makipe mu Bwongereza yatwaye iri rushanwa rikuze kurusha ndi ku isi. Byanafunguye umuryango wo gukina mu irushanwa rya Europa League mu mwaka utaha w'imikino uzatangira mu mezi 3 ari imbere. Urakoze cyane President. Aha ni naho nsoreje ay'imikino yo kuri uyu wa mbere. Gendi Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango.
urakoze Yves. natwe rero turi gusoza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. gusa mbere yo kuva muri studio nakubwira ko niba ari bwo ugitangirana natwe, minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko icyemezo cye cyo kwemera icyo yasobanuye nk'ibiryo bike byo kujya i Gaza ku nshuro ya mbere mu byumweru 11 cyakurikiye igitutu cy'ibihugu bisanzwe bishyigikiye Israel. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.com cyangwa se kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. ugiye kuri Facebook mwishakira ukandika BBC Gahuza. Ndi Prudence Nyuba wakoze guhita mu BBC Gahuza miryango, twafashijwe na Darcy ku bahanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi kugera neza. Muramuke. Thank you.